twama dutangura tugira duti ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu rwiharije kubazanira ivyiza vy'igihugu, nk'ivyo muba mwagiye mudusaba mu makomantere canke mwaratwandikiye tukagenda tubibaronderera. Ndakubwira ko ubu vyamaze koroha, aho ushobora kwandika muri komantere gusa maze ivyo wasavye bigahita bigushikira mu kanya gato. Uyu munsi ushobora kwibaza ati mbega BNB yacu bayanzaniye iki? Benshi inyuma yo kubazanira classement zitandukanye zivuga ku ntara canke ku makomine, ndetse bakabona vyinshi tugenda tuvuga ku bakobwa, benshi bagiye bandika ati kuko tuzanira abahungu nabo. Inyuma yaho tugiye tubona benshi batwandikira ati mushaka kutuzanira abahungu intara 10 za mbere ziva nk'abahungu batekereje ndetse bakora gose. Ubwo rutonde twaragiye turarubaronderera, ubu nibwo tugiye kubazanira kuri no munsi. Wowe ugiye kubana natwe uri umunyamahirwe, tukwibutsa ko ushobora gutanga iciyumviro uciye muri commentaire ya YouTube yacu, ugashobora kwandika ivyo dushobora kukurondera cankwe ukadutera intege. Ushobora no kuvuga ati ino ntara bimeze uku ukatwunganira, kuko ibibazo vyanyu nizo ndya zacu. Ubu twongera twibutsa ko ushobora gukora subscribe kugira tuzohore tubana buri gihe we mushasha uje kuri no channel ya YouTube, ukongera ukabisangiza n'inshuti zawe kugira tuzohore tubana nawe. Ushobora no gukora j'aime kugira bizohore bigushikira ubwa mbere. Tudatinze turagenda twihuta, turagenda duhera ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere w'intara za mbere canke amakomine avamwo abahungu bitonda ndetse bakora gose. Turagenda duhera ku mwanya w'10, aho ku mwanya w'10 tuhasanga neza na neza ikomine izwi cyane nka Gisuru. Ino komine ya Gisuru ikaba iri neza na neza hariya mu ntara ya Buhumuza yagutse. Ino ntara ya Gisuru ikaba iri muri Ruyigi ya kera. Ino ntara ikaba ivugwa ko ifise abahungu batekereje cyane kandi bakora gose, aho abahungu bo muri ino komine ya Gisuru bakunze kuba baranga bakora ubuzi butandukanye. Kenshi bakakunda ubwo kudandaza ndetse no kurima, bakitunganiriza n'imigambi yabo. Tudatinze turagenda tubandanya ku mwanya w'9. Ku mwanya w'9 bashobora kwibaza ati mbega ni yahe komine iza ku mwanya w'9? Ku mwanya w'9 turahasanga ikomine izwi cyane nka Gishubi. Iyi Gishubi iri neza na neza mu ntara ya Gitega yagutse. Abahungu bo mu ntara ya Gishubi nabo bakaba bavugwa ko bagira ugutekereza kumwe kudasanzwe, aho bano bahungu kenshi na kenshi bivugwa ko bakunze kuba bakora ubuzi butandukanye bwo mu ntara hagati ndetse no hanze y'igihugu. Aba bahungu bakaba barangwa no kurondera amahera gose. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 8. Ku mwanya ugira 8 turagenda tuhasanga neza na neza ikomine izwi cyane nka Bukinanyana. Ku mwanya w'8 iyi Bukinanyana ikaba iri neza na neza mu ntara ya Bujumbura yagutse. Ikaba iri ahahoze ari intara ya Cibitoke, ubu ikaba iri mu ntara ya Bujumbura yagutse. Abahungu bo muri Bukinanyana bakaba barangwa no kuvuga bitonze, bagapanga imigambi yabo, kandi aba bahungu ntibakunze kuba baganira imigambi yabo itarashika. Iki kikaca kiza kibagira abantu badasanze mu bahungu batekereje mu gihugu cacu c'u Burundi, aho barangwa no kudandaza, kurima n'ibindi vy'ubworozi. Turagenda tuza mu mwanya ugira 7 mu makomine ya mbere mu gihugu c'u Burundi afise abahungu batekereje. Ku mwanya w'7 turahasanga intara ya komine Muyinga, yahoze ari intara ya Muyinga, ni hariya muri Buhumuza yagutse. Abahungu b'Imuyinga bakaba barangwa kenshi na kenshi gukora ubuzi butandukanye bwo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Abahungu b'Imuyinga bakaba barangwa no gukunda gukina n'umupira. Aba bahungu nabo bakaba bazwiho kuba batavugira hejuru kandi bakubaha cyane. Turagenda tuza ku mwanya ugira 6. Ku mwanya ugira 6 turasanga komine Mwaro iri mu ntara ya Gitega. Aba bahungu bo mu ntara ya Gitega nabo bakaba bavugwa ko bagira kwitonda kudasanze, ndetse ntibakunze kuba bagaragara kenshi na kenshi mu nkundo ngo zimenyekane gose, aho abahungu b'Imwaro bakunze kuba bakunda gukora cyane bakarondera amafaranga. Bikaba bivugwa ko kenshi bakunze kuba bazana umugore mu myaka iri hagati ya 27 na 35, kuko bobo babanza kurondera amafaranga cyane imbere yo kwitaho ikintu kijanye n'umugore. Turagenda ku mwanya ugira 5. Imbere yo kubabarira ku mwanya wa 5 kumanuka gushaka ku mwanya wa mbere, twibutsa ko mushobora gukora subscribe kugira tuzohore tubana buri munsi abantu bashasha muje kuri no munsi. Kongera tubibutsa ko
ushobora gutanga iciyumviro muri commentaire kugira tuzohore tukuronderera ivyo wagiye dusaba. Ushobora no gukora like niba wakunze ino video yacu, cyangwa ugashobora kubisangiza inshuti zawe. Twihuse turagenda tuja ku mwanya ugira gatanu. Ku mwanya ugira gatanu turahasanga ikomine izwi cyane nka Rutana. Ku mwanya wa gatanu Rutana ni igira abahungu batekereje. Aba bahungu bakaba barangwa no gukora cyane, bakaba bakora ibintu byinshi bitandukanye bijanye n'ubwenge, ikoranabuhanga n'ibindi bitandukanye. Aba bahungu bakaba barangwa no kurondera amafaranga gose kurusha aho bagaragara mu nkundo. Turagenda tuja ku mwanya ugira kane. Ku mwanya ugira kane washobora kwibaza ati mbega ni yahe ntara ifata ikibanza ca kane mu ntara zigira abahungu batekereje? Turasanga intara ya Nyanzarake. Ino komine ya Nyanzarake kabiri mu ntara ya Burunga yagutse. Ino ntara ikabigira abahungu nabo batekereje, bavuga bitonze ndetse bakagira n'ubwenge bwinshi butandukanye mu bintu bijanye n'ikoranabuhanga, aho bakunze kuba bagaragara nk'aba influence. Kenshi na kenshi bagakora ibintu vyabo bitonze, kandi ntibakunze kuba bakora ibintu bituma bagwa mu mitego. Aba bahungu bakaba barondera amafaranga mu buryo butandukanye, aho bashobora kugenda no hanze y'igihugu bakaronderayo amafaranga. Turagenda twihuse tuja ku mwanya ugira gatatu. Ku mwanya ugira gatatu turashobora kwibaza ati mbega ni yahe ntara, ni yahe komine ije ku mwanya ugira gatatu? Ku mwanya ugira gatatu turahasanga ikomine izwi cyane nka Kirundo. Ino komine ya Kirundo iri neza na neza muri Butanyerera. Abahungu bo mu Kirundo bakaba barangwa n'ubwitonzi budasanzwe, ubutore, akaranga, imico myiza ndetse no gutekereza cyane. Abahungu bo mu Kirundo bakaba barangwa kenshi na kenshi mu gukora cyane, ubudandaji, ubworozi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho kenshi bakunze kuba bavugwa ko bakunze kuba bagaragara mu bindi bihugu bitandukanye, aho bagenda guhiga ubumenyi butandukanye. Tuzatinze turagenda tuja ku mwanya ugira kabiri. Ku mwanya ugira kabiri ushobora kwibaza ati ni yahe komine mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri yandinganizo shasha iza ku mwanya ugira kabiri mu bahungu bitonda? Turaza tuhasanga ikomine izwi cyane nka komine Kayanza. Ino komine ya Kayanza akaba ari komine yagutse cyane, ikabigira abahungu batekereje, ubaha kandi batavugira hejuru. Abahungu bo mu Kayanza bagakundwa n'abigeme cyane ndetse bagakundwa n'abantu bose. Aba bahungu bo mu Kayanza bikaba bivugwa ko bakunze kuba baronderera amafaranga mu bintu byinshi bitandukanye. Icambere kiza ubwa mbere haraza ubudandaji, hakaza ubwenegene, ubworozi n'uburimyi. Aba bahungu bikaba bivugwa ko bagaragaye mu bintu byinshi by'igihugu bitandukanye bishobora kwinjiza amafaranga. Turagenda tubandanya ku mwanya wa mbere. Ushobora kwibaza ati mbega ku mwanya wa mbere ni yahe ntara canke ikomine mu gihugu cy'u Burundi irimo abahungu batekereje? Ku mwanya wa mbere turahasanga intara izwi cyane nka Makamba. Ino ntara ya Makamba akaba ariyo ntara ije ku mwanya wa mbere mu ntara zigira abahungu batekereje. Iyi komine ikaba iri mu ntara ya Burunga yagutse. Iyi ikaba ari imwe mu ntara mu komine zagiye ziravugwa gose ko zigira abahungu bitonda, batekereje, bavugana urufasoni ndetse bakubaha. Aba bahungu kenshi bivugwa ko bakundwa n'abigeme ndetse bagakundwa na buri muntu wese mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, aho barizwa umuhungu w'Imakamba. Kenshi bikunze kuba bivugwa ko akundwa na benshi. Twibutsa ko aba bahungu bakunze kuba baronderera amafaranga mu bintu bitandukanye, mu buhinga ngurukana bumenyi, mu budandaji n'ibindi byinshi bitandukanye. Tubibutsa ko mwebwe mwabanye natwe muri abantu b'agaciro, mukomeze kubana natwe mukora subscribe abantu baje kuri runo rubuga rwacu bushasha kugira tuzohore tubana buri gihe. Mwebwe mubana natwe buri gihe muri abantu b'agaciro kuri twebwe, mukomeze kubana natwe, turabakunda. Ciao ciao.